Ikibazo cyo kwiyunguruza mu ngendesha rusange mu gisagara ca Bujumbura kibandanya kugorana. Colonel de Police Jimmy Ndayishimiye ajejwe umutekano mu gisagara ca Bujumbura avuga ko ivyo biva cane ku bube gito bwa bamwe mu bagendesha izo ngendeshwa. Hariho amastation yahiswemwo kugira aze arafasha guha igitoro amabisi, hanyuma amabisi nayo kugira heze aze kunguruza bene gihugu nkuko nari ndabivuze biyunguruza bakoresheje uburyo bw'amabisi. Mu busanzwe ikintu gikorwa cyose kirasaba ko gikurikiranwa, nivyo amabisi turayaha ico gitoro, ariko duca tunakurikirana turabe yuko ico gitoro twabahaye by'ukuri bariko baragikoresha ico twebwe twagenye ko gikoreshwa, na cane kuja ku bituro bitandukanye kugira bashobore kunguruza bene gihugu. Ariko murabizi abantu rimwe na rimwe baragira ubube gito, hariho abashoferi bamwe badaheza ngo baje kuri ivyo bibanza kugira bunguruze abene gihugu. Arongera ko ibihano bitekanijwe kuri abo bagendesha izo modoka. Ibihano bohanwa ni ibihano novuga ko binakomeye kubera babahemukiye abene gihugu musanga. Babahemukiye abene gihugu kubera leta niba iba yafasha ko kigoro ko guha amabisi, ayo mabisi anywa iyindi miduga iri kirarorera, ariko kubera tuvuga uti abene gihugu biyunguruza bakoresheje uburyo bw'amabisi ni benshi, leta ikafata izo ngingo kugira ayo mabisi aronswe ibitoro, hanyuma babashoferi bagaca baheza ntibaje gutora abo bene gihugu. Mumva yuko baba ariko baragira cyo bino kwita sabotage, kubera baba boroherejwe nabone kugira baronke ibitoro, nabo baca bategerezwa kubona yuko boroherejwe kugira baze gukora ico leta yakoreye ko kugira nabone borohereze. Ikibazo cyo kwiyunguruza kimaze imisi kiratera ingaruka mbi ku bene gihugu, ariko kandi hadasigaye inyuma ubutunzi bw'igihugu.